Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka cane kubivugwa mu gisata kirabana na politiki, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Turaza kandi kwinjira indani muri systeme ya CNDD-FDD aho tuza kugaruka ku mazina y'ibihangange bikomeye cyane mu butegetsi buriho kuri uyu munsi, ndetse n'abamye bakomeye ku rugamba rwa CNDD-FDD ndetse n'igihe CNDD-FDD yafata ubutegetsi. Muraza kumvamwo amazina nk'iry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, muze kumvamwo iry'umuhisi General Adolphe Nshimirimana, muze kumvamwo irya General Arengiyome Bunyoni, muraza kumvamwo kandi General Godefroid Niyombare, Hussein Rajab ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi nanone mukaza kumvamwo izina ry'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Byose nuze gucikanwa rero ndabaye kaze muri ano makuru kandi mbifuriza ikaze bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 General Adolphe Nshimirimana yaragize uruzinduko rw'akazi mu gihugu c'u Rwanda. Kubama bakurikira amakuru atangwa hirya no hino, benshi baramaze kumviriza inkuru zivuga ko umugambwe FPR Inkotanyi wafashe mu mugongo urugamba rwa CNDD-FDD. Kuba rero Adolphe Nshimirimana yari yagiye mu gihugu c'u Rwanda ico gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 nta gitangaza carimwo, kuko nabo Uburundi bugize ikibazo canke urubanza abategetsi b'igihugu c'u Rwanda baraza. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yarahuriye na President Nkurunziza mu ntara ya Ngozi, amuzaniye ubutumwa bw'amakungu bwamusaba kutitoreza ikiringo ca gatatu. Ivyo babitumye Kagame kuko babona ko yari yegeranye cyane na President Nkurunziza. Kumwe ubwo butumwa gusa yabaye intandaro y'urwanko rudasanzwe Nkurunziza yanse u Rwanda n'abategetsi bago, ivyo nta utarabibonye. Kubw'iyo nzigo rero yakazikira, Nkurunziza yarashatse guhasha u Rwanda mu gukorana n'umuhari FDLR. Mu masezerano bagiraniye, FDLR yemeye guha Nkurunziza amafaranga yose yokenera ajanye no kugumiza ubutunzi bw'igihugu ku murongo, inyuma y'uko amakungu yari yafatiye ibihano leta yiwe, nawe agacaho inzira uwo muhari aha mu Burundi kugira ngo utere u Rwanda. Uwo mugambi Nkurunziza yagize Adolphe Nshimirimana uwukuriye ibikorwa vyose, ibindi bihangange bikaba abafasha mu guha ivyankenerwa abarungitswe n'uwo muhari mu Burundi. Bamwe muri ivyo bihangange bari bibanga Hussein Rajab yari mwiborero kuri rya Mpimba, ko hatagize igikorwa Burundi n'u Rwanda bishobora gutana mu mitwe bivuye kuri uwo mugambi. Amakuru akavuga ko Rajab yaciye agena batatu muri ivyo bihangange kugira ngo baje guhanura Adolphe Nshimirimana ave muri uwo mugambi, babanje kumwibutsa amasezerano ari hagati ya FPR Inkotanyi na CNDD-FDD, cyo kimwe na CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, umugambwe urongoye igihugu muri Tanzania, NRM w'Ubuganda, ZANU-PF wa Zimbabwe ndetse na ANC wa Afrika y'Epfo n'indi myinshi yo muri Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo. Ayo masezerano nayo akaba yubakiye ku gushigikirana no kubaka umuvukano uzira gushamirana. Ubwo butumwa bwa Hussein Rajab bwarungikanywe ivyo bihangange kugira bazobi vyabona ku ngingo ikomeye yategekanywa gufatwa. Nkuko ayo makuru abivuga, Rajab yari yiteze ko Adolphe Nshimirimana atazokwemera izo mpanuro, kuko yari yamaze kumenyesha Rajab ko atagisubira kwakira impanuro ziwe, kuko kuva afashije mu gusohora Rajab mwihoro yamubwiye ko ahejeje kumuriha umwenda wo kuba nawe yaramwakiriye mu muhari FDD. Mu muzingi wugaye w'ibihangange Cercle de Généraux bamaze kubona ko ivya Karebas canke muremure nk'uko bita Adolphe Nshimirimana vyamaze kurenga ihaniro, babwira Rajab ko yofata ingingo ya nyuma. Niho Rajab yababwira ko hako Burundi butakaza umubano mwiza n'u Rwanda bupfuma baheba ubutakigendera ibanga ry'intagoheka. Ngiyi imvo yatumye hafatwa ingingo yo gucisha agasaraba gatukura ku izina rya Nshimirimana, umugambwe n'igihugu bikaguma bitekanye. Mwibuka ko igihugu c'u Rwanda arico gihaye indaro benshi mu begerera Rajab canke se bahuze muri CNDD-FDD.
amakuru dufise akavuga ko igituma atafashwe ngo apfungwe nk'uko vyakozwe kuri General Arengiyome Bunyoni ariko Nkurunziza yari agihema nawe akaba atari kwemera ko Nshimirimana aguma mw'ibohero. Bivugwa ko vyari guca bisaba ko we na Nkurunziza bagira rimwe kandi ikiringo ciwe kitari bwagere. Ikindi naco ngo Adolphe Nshimirimana yari afise abakunzi benshi mu mugambwe no mu nzego z'umutekano, ngo vyari kugorana rero kubasigurira imvo itumye ahanwa. Umutegetsi wo hejuru yaduhaye amakuru akavuga ko Bunyoni yaciriwe inkoni ngufi bivanye n'icaha yakoze. Ubundi avuga ko Bunyoni igihe cose yasabwa na systeme gushigikira igikorwa runaka, yasaba ko apfumbatishwa amasandugu y'amafaranga gutyo agaca araba hejuru. Uko kugugwa kuri buri gikorwa vyatumye Bunyoni afatwa nk'umucangero muri systeme kuko yaboneka nk'ushashaye akaja mu ndiwe kurusha inyungu rusangi. Ariko ibiharuro vya Bunyoni vyari ibindi, ngo yashaka kwikomeza mu butunzi kugira niyashaka ikibanza cyo mu bushorishori bizomworohere kuntungararayo kuko azoba ayoboje abandi ubutunzi burenze. Ngirindi kosha Bunyoni yakoze yagoma yigamba ko atawundi yosubirira Rajabu mu vyubahiro n'ubuhangange nka Mutama kiretse we gusa, kuko yavuga ko ariwe Mutama wa kabiri ko na Nkurunziza ategera. Uko kwigereranya na Rajabu vyatumye Bunyoni amena amaraso menshi kugira agere ku rugero rwo gutinywa nk'uko benshi muri CNDD-FDD canke se muri systeme yose bari batinyitse kandi bavuga rikijana. Nico gituma ingingo yo kugena Evariste Ndayishimiye ko ari wazosubirira Nkurunziza muri systeme yatangaje benshi, ariko Rajabu yayifashe amaze igihe kinini amwigako. Yari yaramushize ko bamaneko bamurabira ko atakwikanga ubutegetsi afise. Iyo ngingo yarababaje cyane Bunyoni kuko yabona ko ari wakwiye kwicara muri kirya kibanza bivanye n'ukuntu yerekana ko atinyitse, ari watunze, ari wasa neza, yambara akabegwa. Igico Bunyoni yibagiye nuko ayo mafaranga yose yaratunze arico kiguzi ciwe, bivuze ko ataco yaracishuza systeme. Ngariko buriya ibihangange muri systeme ya CNDD-FDD ntivyashatse ko Bunyoni avira mwaho. Vyaramwemereye ko yoba umushikiranganje wa mbere, ariko Bunyoni ntiyabishima kuko atashaka uwundi amuja hejuru. Kubwiye kurongorwa na Evariste Ndayishimiye atazi kurasa ijambo ngo cari nk'igitutsi, ariko yibagira ingingo iyo yavuye. Amaze kubona ko muri systeme ya CNDD-FDD ataco yohambura, Bunyoni yaciye ategura umugambi we wo gutembagaza Ndayishimiye mw'ibanga ntangere, systeme itabizi. Amakuru amaze kumenyekana muri Cercle de Généraux baricaye kumwe bicarira Adolphe Nshimirimana. Wewe bavuga ko atakamaro ko kumuhanura kuko ubwibone bwe watawe yari kumvira, ubona ko no mu manama yakunda kubatyoza ko badasesuka nk'abafise amafaranga ngo baracasa nk'abanyeshamba. Uwo mutegetsi akavuga ko Rajabu yari asanzwe abizi ko muri systeme yiwe canke se n'abandi bose bari bakomeye muri systeme ya CNDD-FDD bose atanumwe akunda Bunyoni kubera ingeso ziwe mbizi, ubwibone, gucafuza abandi, kwikunda n'ishari ryinshi. Kumugarika kuri bo kwari ukwikura akaziri kwizosi. Bakavuga ko benshi mu bihangange vyo muri systeme ya CNDD-FDD basavye kubangira gukoresha inguvu, batuma umwe mu bagenero bubahitse cyane muri CNDD-FDD. Nibwo bamuhaye igikorwa cyo guhungisha Bunyoni akamusora igihugu. Hariho abari bateguye kumwakira mu gihugu kindi cegeranye n'igihugu cy'u Burundi nka kurya vyagendeye abandi benshi bagiye barahunga igihugu. Mu ntango Bunyoni yaremeye guhunga, ariko mu nyuma arisubirako abwira wa mugenero yari yatumwe ko yipfuza ko benshi mu bo muri systeme ya CNDD-FDD bo banza bakabahuza na Bunyoni n'abandi bakagiranirana ibiganiro, bakumvikana ingene bagabura ibibanza, kandi ko Bunyoni yari yiteguye gusubira mu mabanga bari bamuhaye ubwa mbere kuko ahunze igihugu azoca yibagirana nkaho atacu yamariye igihugu. Uwo mutegetsi yavuze ko Bunyoni yakozwe ko no gukunda gusayangana no kwamamara, yabona ko ari mu buhungiro atazokwidegemvya nka kurya yakunda kubikora yiryohera n'umukenyezi wiwe, yibagira ko impuhwe za systeme zirigwa ntizirare.
avuga ko wa mujenerali wo muri CNDD-FDD nawe amaze gutanga raporo haciye hafatwa ingingo ko akuweko amaboko. Hari uwibibanga bunyoni ko bamuhevye nawe acumva ko akuweko amaboko yaciye amenya ko urwe rugeze, niko kunyeguruka akaja aho hantu aho abantu bose babona nko kwishikana. Ngo nubundi muri systeme ya CNDD-FDD baragize impuhwe, nico gituma ngo barungitse Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka na Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu abari bo baja kumufata. Ati igihe nkuru nziza yaba yateguye kugirira nabi bamwe mu begereye cyane bamwe mu bakomeye muri systeme hakunda kurungikwa nkoroka canke kazungu. Kubwa nkuru nziza rero yaba yizeye ko arungitse abizigirwa biwe, ngariko abo bantu nyene nibo barokoye ubuzima bw'abantu benshi mu bari begereye cyane ibihangange vyo muri systeme ya CNDD-FDD canke se abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nubwo hariho abo bitashoboka ko babarokora bivanye nuko haba hariho abandi nkuru nziza yatumye guhinyuza ko bashikije igikorwa. Ati rero ifungwa rya Bunyoni ni igihano yahawe cyuko yahemukiye systeme mu gucisha ahiwe kubw'inyungu ziwe, nkuko benshi babivuga bakomeye cyane muri CNDD-FDD. Avuga ko atamanza ziriho atanizizigera zibaho bene gufata ingingo aho bazobonera ko bikenewe itegeko rizotangwa arekugwe. Ngariko nubundi ngo bizoca mu kumukura mu gihugu nk'ugiye kuvurirwa hanze hanyuma agumeyo. Bakavuga ko ico Bunyoni yansa ruko abajenerali bakomeye cyane muri systeme ya CNDD-FDD barungitse ngo bamufashe guhunga, ngo bose babategetse kunuma kugeza aho baba batacibukwa ko bigeze kubaho. Ngo Bunyoni yavuze ko atoshobora kuba mu gacere nka kurya kwa Niyombare. Ngo rero nibwo umwe mu bajenerali bakomeye cyane muri CNDD-FDD yamusavye gucurika canke se kunyika kubera buyo yashaka kumukoresha. Gushika uwo munsi kwa Niyombare nta gakacira imyaka 10 iraheze. Uwo mutegetsi akavuga ko yizera kundi ko uyu munsi Bunyoni bamwitisha mu hagati y'agacerere yidegemvya no kuguma avugwa mu binyamakuru ariko apfunzwe ngo yohitamwo neza. Ati nico gituma bivugwa ko ibivugwa murantunga nico gituma ibivugwa na Ndashimiye ku gihugu cy'u Rwanda atawe vyoca ivutu, kuko na amajambo azwi gituma avugwa, kuko muri systeme ya kugoka kumuzimya muriro boheba akamara muziro. Uwo mutegetsi akavuga ko uyu munsi uravye Hussein Rajab urabona ko atinyitse kurusha uko yari kera, yisunze ingene akuraba n'ingene akuyagisha. Ati mugabo birumvikana kuko umuntu yabaye mwibohero imyaka irenga 7 akaba ari we umunyepolitike wenyene yapfunzwe igihe kirekire mu Burundi, ukongera ko imyaka 10 amaze agwana urugamba rw'ibanga na bamwe mu banyamahanga bafise ububasha butaboneka ku Burundi, gashaka ko Burundi bubiganzura. Ni ngombwa rero abe atakinya akigira cyo gufata ingingo zidasanzwe zimwe zisiga ubwenge bw'umuntu asanzwe. Yarangije avuga ati indongozi imeze uko ni y'Uburundi n'abarundi dukeneye uwo munsi kugira ngo igitsure ciwe gitume abarundi bamenyera kugendera ku mategeko, uyarenze ko agahanwa atakinya, nkuko no muri systeme kandi bigomba kugenda. Iyi nkuru rero ikaba yagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane nkuko natanguye mbivuga, yagarutsemo amasena menshi y'abantu bamwe bakomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Dutangure kuri Hussein Rajab yafashwe gafungwa, inyuma yaho akuriye mu mabanga, tukagaruka kuri General Adolphe Nshimirimana yishwe mu mwaka wa 2015, tukagaruka kandi kuri General Godefroid Niyombare yahunze igihugu inyuma yaho gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 vyankiye kazamwo General Arengiyome Bunyoni nawe yamye akomeye cyane muri systeme ya CNDD-FDD, ariko bivanye n'inyifato ziwe ndetse no gushaka guhirika canke se gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye nawe akakwa ijambo, ndetse no kuri bakaba yarashise mu iborero rikuru rya Gitega hapfungiwe bidasanzwe nyuma y'imiryango 3 ifise ingufuri 3, aho buri ngufuri yose yugururwa n'umwe mu bakomeye cyane mu ntara ya Gitega, harimwo urongoye iperereza mu ntara ya Gitega, umukuru w'ibohero ndetse n'urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega, ndetse n'abandi bategetsi batandukanye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi mu mabanga bivugwa ari mu butegetsi ndetse n'ibishobora kuba mu minsi iri imbere. Gusa icyo tubabwira mubanze mukore subscribe canke s'abone namutari mwakora ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Kandi none ndabibutse ko hari menshi makuru turiko tubatohoreza dushobora gushira habona mu minsi iri imbere cyane cyane
ajanye na bimwe mu bihangange bikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse n'ibivugwa kuri abo bose bashobora nabo gukugwa muri systeme ya CNDD-FDD. Harashobora gupfungwa, hari abashobora guhunga ndetse n'abandi benshi batandukanye. Fyonde subscribe canke sabone rero niba utari wayikora kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi. Ni Umuhuza TV rero Imana bahezegere mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.